family, j'espère que vous allez bien. Moi de ma part, il est fresh sana kwere ko ya Friday kuryoherwa, ya vendredi ko vibinga, ya Friday ya pop so about hanging out ka boss Farid, that's my name. Mama madimisi mu bisaba. It's another fresh Friday. Ni ya Friday nyene yo kuryoherwa yo kuja muri mood imeze neza. Today ibintu muri musanzwe mumenyere muri hangout biratandukanye ni Friday kubera yuko madimisi mu bisaba mu ati ka boss Farid turakeneye amwe mu magroupe amaze gukora amateka menshi atandukanye, amwe mu magroupe twishimira kwa dufise muri kino gihugu cyacu. Bibaza ko ari groupe ya turi kumwe nayo wayibonye kuri intro, ndi kumwe na Amagaba group. Amagaba group yatanguye hari lo 5 mu kwezi kwa gatanu muri 2014, haciye imyaka ibiri aho twababonye kuri stade bariko batanga performance imeze neza muri match namba mu rugamba hamwe na Tanzania muri qualification. Amagaba nyene ndakwibutse yuko hari lo 29 Novembre 2020 yabaye ya mbere muri competition internationale ya Tamriner. Amagaba nyene ko tumaze imisi tutayibona, hari yaciye amezi atandatu tutayibona mu mashows cyangwa mu performance atandukanye kubera yuko hari habaye akagorane gato. Hari le 7 février 2022 byose baraza kubitubwira. Hope that tuza kubana ibihe bimeze neza ndi kumwe nabo. Ndakwibutse kandi ko Amagaba ni imwe mu magroup amaze kwiza 1 million viewers mu ndirimbo yabo yitwa Burundi. Barafise n'indirimbo bakoranye na Victoria's Team, indirimbo yitwa Niwe. So guys, ndagusabe mu cyubahiro cyawe tubakomera karuru, tubakomera amashimenshi. One of the best team, one of the best group yitwa Amagaba. Piga nduru wewe, piga nduru wewe. Sasa leo yo ni code yawe fresh sana. Misi yose hangout tanguye hari akantu twama dutangura sivyo, sinzi ko mama kurikana hangout au kantu yo mvuga ati nikisema Amagaba mnasema group. Let's go. Amagaba group, Amagaba group. Nozani kivibe, kivibe turatanga nikisema Amagaba mnasema group. Amagaba group, Amagaba group, Amagaba group. Hala 5 yes, hala 5, hala 5, hala 5, hala 5, hala 5, hala 5. Mumeze fresh sana ibintu ni bomba. None kumengo murakanye ukuntu iyi ni hangout uyu munsi n'umunsi ukugoye dakeneye yuko mu miki vibe kimeze fresh suko none nkuko mwabyumvise ndi kumwe na troupe Amagaba, niyo tuza guchillinga nabo, nibo tuza kugira ibihe bimeze neza, turaza kuririmba, turaza kumenya byinshi bijyanye n'Amagaba. Mugabo before yuko dutangura neza ikiganiro cyacu ndifuza kumenya hari le 5 nabivuze muri intro, hari le 5 mu kwezi kwa gatanu 2014 siko niho Amagaba mwashoboye kuvuga ati reka tuyifonde, reka dutangure kino gikorwa turabe yuko dushobora kuronka kanoti. Mugabo ndifuza kumenya uwo munsi wibutse nashaka kumenya mwari muri ibihe mwari muri kugira ide shore ibihe twarimo abantu kwirigara novuga imiyabagayo murabizi turatera miramugana munoze mu kirabo novuga mu bubari kandi mu kabari twaryohewe turavuga ati no reka harageze natwe ko duhaguruka rero nk'abagifise novuga muri urungano rushasha duhindure akaranga ko tugira Imana rero iradukundira izina riramenyekana ryakuri. Ikindi naco nibuka je ndibuka tugita igituma twavuze tuti reka akaranga tukagaciro. Ndazi mwese mwigamuzi yuko batutu tawo nta karanga ashobora kugira bamwe niko ndavuze ingoma niko ndagira hano mengo nivyo abantu nyene babavira abantu batagira ico bakora. Ariko twashatse kugira iki twihindura usana mu mufisa mu mutwe mubone yuko naho ushobora kumushikiranga nimero president wa republika yavyereka afugije ngo hagenda karashatse gutanga ushobora kuba warize, ushobora kuba ufise amadutura cyangwa ibindi bintu mugabo bone yuko bigira bifise valeur akije abantu batabyo bose. Kandi ikindi kintu cyakunda kutuvuruga ndakibutsa wowe nyata ugasanga murangi hano muri salle de reception ukaza wumva mu bantu barubaka amasalle de reception mugani bategurana abantu aho bazokwihindurira ukazana muraje ni iki mwese ngo abantu bagira ibintu by'ikirundi ngo genda mwishangira impande y'amatwarete bikabaringa ukacambirana n'abantu gushika hari umuntu yigeze kuba turi kumwe bitwa Kigino ari hanze nibisenge yitwa bisenge voilà ko bisenge aratera nige twamutazi oya ni yayitaze bagutazira arashavura acabwira umuntu yana ko wambaye amakosime ni kibanize we bana ngo hariya ni iki wikora abona mwikore yuzanye tuwonya abantu n'abanire nacho bamaze wazi umutipa cyaragukumviriza tije nambaye costume ndashobora kubego gusubira
kirenje n'abantu mwihendanije ko utwo dutumbiza hariya we niho haja wewe cha turavuga ati buri rero ubanza ntago tuzadukora mutatweresa twitegura hameze neza ujya mu nimba yaduhaye uburyo yaraduhaye batanga kavansi cha turavuga ati amahera gato yafise tugende tumushira ubwira ati bataronsa bitegurira heza ibaje hariya bice bitangura ngaho onye bamwe mu basare de reception barazi yuko ama preparation n'abatari two komagara baramenye batse abantu tubaha agaciro kujya umuntu aza kuvyina ariko ushaka gusanga munganya amashuri cyangwa nayagusubira birashoboka rero no kuvuga iki turacafise akantu kaho umengo twakuze turi umengo by'akaranga nje abantu baciritse babuze ico bakora tagisho none muri bazaye ko mwahinduye mentality y'abantu bamwe kuva umunsi mutangura ubwa mbere bwo kubona uvuga ituma mentality ziko zirahinduka kuko nk'uto turasisa bukuru twita umukoza fest dutegura buri mwaka navuga yuko ugerageje kuraba abantu bitabira ico giteramo abari abantu benshi abari abantu mu misagara bitandukanye rero n'abava ruguru bakaza kuraba ibintu nzera no bityo byerekana yuko ihangiro ryacu twari twifuza abanyakaranga bose barabona yuko intuze ya bariko baratongora ku rodo bararosa agaciro kurusha uko byari kera ubuye mu nyakaranga agiye ahantu barabona nyene zo kuraba ko ariko bakamuha agaciro même si tutaragera aho bigize gabi uko tuba tubishaka kuko akarorero turagira ku maboko tugasohoka igihugu maje narabaye mu Bushinwa igihe cy'umwaka wose twebwe tugiye turiko turavuza ibi naho uri kuvuza gitari turi mu navuga ama repetition general abashinwa bonyine bavuga ati reka aba barundi bavuze izi ngoma bavuze igihe cy'umwaka tukavukira abari bo baza guhereza bisigura ahandi baraduha agaciro muga mu Burundi hari abantu bakiri inyuma babona neza yuko umenga ibintu by'akaranga ni hariya aye ni hariya mu tangure saa 8 abantu batarashika hamba bice ako bakita gahimbo uko turi ngaha ikintu bose tuzotwira hanyu bazobikenera cyane oya oya agaciro batakitubona kuko ibi icyo dukora ni novuga ko ni culture y'igihugu cacu twateza kubikunda tukanabikundisha n'abandi ibaze abandi barabikunda twe twaje tuvyankisha abantu twikunda mu gihugu ugasanga bagushira baguha agaciro gatoyi uri gukora witanga kugira ngo igihugu cacu kire imari nziza bibaza kabisa cyo mugarira akantu kiyo ndana ko ndana koresha kuri ndamutara sana none je ndabaza ikintu sibyo oya hari byinshi umutima oya namihari icyo twashaka gushika ko nta mwanya n'umwe zifise kubera nta turiko turabigana mugo numva challenge ni nyinshi mu cyama mbona kuvuga ngo icyo turiko turarabona mu munsi sibyo no munsi ufate basi nk'abaririmbyi bose twe gusanga two turirimba n'abandi bari gusanga kwashama amapiano iki imidivu yari ariko vraiment bafashe nk'ubudengu umudu w'amayaya bakawuryohora ukuntu buke bakabyiga basi bakagira identité musicale ku buryo umuntu yumvise naho noba ndi muri Norvège canke ndi muri Afrique du Sud numvise indirimbo gusa hano sinoba mbere ndi mu kabare ndi muri night club canke nanose hari ntekanye tugira identité yawe nkaca numva umuziki directement w'abarundi none ico kintu vraiment ivuye ko kiba rero no kuvuga iberekana avuga ibijanda ndavyemerera novuga 120% ni kubera yuko nk'ubu unye tugiye ahantu basi tugiye muri tuko turatumira baze kuraba muri baze kuraba umugambo gihugu baze mu gitaramo cyo cyose hama mu Burundi ntiho abarundi gusana n'abanyamahanga hama kacuvuga ati mbo bazore ko barabagira dufate nka nk'ijye midiyo mva makungu sivyo nizo bihari no kuvuga umunyamahanga ntaza kuza kora kubera bijya bintu arafise ari wawe bivuze usuma 100% banavyigisha banagira no kuvuga nta gishasha umweretse ariko umwereza ati bana je nganye ndono ndayikubita neza ku manota ku magambo kujya muvuza gitara je mfashe fite mfashe umwirongo ndawu kibumbuza neza afashe umududu dufashe ingoma nivyo baba bashaka kumva natwe turabikintu identité musicale yacu ndikirama twupa amagaba gusa kirabo abantu bose umunsi aririmba tugire identité musicale batugire umudu batumenyira bo nivyo nibaza si nibisigaye byose ivyo turiko n'urugamba mugabo nta ico kintu cya identité ndifuza ko tuze kukigaga kuko si coroshe kiraba umuntu wese ari mu kintu cya entertainment cyangwa divertissement sivyo urugendo rwanyu kuva 2014
gushika ubu turifuza kumenya rwari rumeze gute muri make mugerageje kudefinisa urugendo rw'iwanyu kuva 2014 nimba mushiramwo struggles mwaciyemwo hustles mwaciyemwo ibintu byabaryoheye mugabo muri make tubasabye mu tukorere igitabo reka mbaze yajegari muri 2014 nyene yatanguranye namwe 2014 ubu ni novote ubu ni brand new mugabo ndifuza kumenya urugendo rw'iwanyu muri make rwaranzwe n'iki kuva 2014 gushika muri no mwaka ego afite urugendo rw'iwacu kuva muri 2014 gushika uno munsi turiko tariki 21 z'ukwicenda 2022 bavuga yuko kuri twebwe dufata ko urugendo rwageze neza muri rusange naho atantuze navuga twagiye mu cyo navuga ubuzima nyene ubuzima bumeze nk'intoki ari kuduga no kumanuka hariho ibihe twagiyemo turaca mu byiza turakora indirimbo zirakundwa turonka amasorti turasohoka igihugu turaje mu festival menshi turakundwa tugira imana iraduha impunzi navuga amavuta y'igikundiro ahantu tugiye bakadushima bagashima ibikorwa byacu muri make n'ibyo naho atawukerageze ko habaye navuga agakosa ariko twahora mu mezi 6 birashika navuga yuko turagira icyo bita isanganya yaba ariko tumaze kugaruka icyaturyoheye cyane nuko twagarutse dushikira muri festival bita Jama Festival ziko baduhanye nk'abavyeyi bavuga bati naho byagenze gujya bajya abana ibi bintu barabishoboye reka tubibuke twereke ko n'ibintu byaheze hama tubandanye bavuga yuko muri market twe turishimira ntabwo twageze ko turishimira aho tuba tugeze gushika umwanya naho hari ukunda kuvuga ngo umwana aratsitara akabo mugabo aravyuka tu ndoga nico nsigura yuko byarashitse gatoya kajya kanu karaba mugabo ubu twavyutse twasuye kandi kuvyuka muri make bavuga yuko ari urugendo rwararangiye uvuze ngo urugendo rwararangira gusa ivuga tugereka tukura cyangwa bishitse mukandika igitabo titro yacu yitwa gute igitabo shaka cy'umuntu fatumanye kacimbira z'igitabo n'ikindi gifite umwanya mugabo gusa nzi cyo nyuma aho twatanguranye si no mustukiye kumwe abapfuye abakiri barabateye imbere hariho ababivuyemo ababandanije gusa mugabo twarabo ibihe byinshi byatubereye byiza mu mahanga kandi ari byo twiteze ko n'ibindi zo tuba ko byiza nyunko kandi twiteguriye yuko turi ku isi dutambuka nta mwana akura atambuka adasikara n'ibibaho icyo nigikunda no kuvuga twebwe tuguma tubona yuko tuzobona yuko twahejeje twagize ntanke tugihema tuciyumvira zonda nico gikorwa naho zoduhereye hose yego harageze ibihe mu mwifuza gusamba oya harageze ibihe muravuga ati bino bintu reka tubihagarike kubera yuko amafaranga dushiramo nayo tubona ahubwo kuri irya ndirimbo nyene ikwije muri yo natanguye kurya akabenzi bayimbishije ntabizi oya mvuze gutyo nivyo ubusanzwe hajya biragoye ibintu by'ibikorwa dukora hari igihe mvume ngo ndebukirwa mugabo ugiye ikintu ukunda ntiwarure amahera kiguha twebwe n'ubundi twiteze ngo amahera azokora muri ibi none amahera mushobora kuronka mugiye mu rubanza ntashobora kugutungira kugira araje nka je ndi mariye wari mariye byo ngira mariage unyefise umugore muri vuba na nyine nabijamwo none mwibaza yuko tuje mu kubera amahera ahubwo turabishiramo amahera nk'ungere twashitse ngaha twafashe amataxi ese amahera twashizemo gusa ikintu ukunda cyane ari ikintu ukunda kujya wowe ushobora kuja kwiga basket ukigura ikintu ushaka 80000 ukagura nzenya sengera bien ukagura ibiki ukaberwa umva ugiye gukina basket ushiramo amahera sibyo natwe nuko nyine gusa icyo tubikuramo rero sector ari nk'igihugu tubikuramo umunezero nabi ngura kandi ikindi cyo tubikuramo amagara meza bari sport akanotsi kambere mwinjije kandi ranashika twege burya hajya abantu bavuga artiste ducuruza umunezero hari igihe umunezero cyo tukawudandaza rero twebwe umuntu ushaka kuryoherwa turaza hama tugacuruza umunezero akanotsi kambere mwinjije kandi aragode narambere twakoreye na benshi reka twagira ibanga ngo twavuze twaba ducinega bakeneye gutangura oya ariko gusa yari menshi umuriyoni barashika umuriyoni abo umuriyoni muravuga uri kuvuga amajambo rwose inoti gutya disi
ntiyanashika 500 twari tukiri bato n'ivyo nayo mashifre mu matwi twari bwanayumva we yaramara make cyane guco gihe hari ibintu bita amajorije sinzi kubyibuka jorije n'ibitumbura ariko batubwira tugiye ibitumbura byitwa abana muri quartier masite baravuga Titanic kabisa ukuvuga nk'umuntu abatwaye bazaba mu mwana muri mwaza gutamba fresh ngo ndabagurira jorije none umwana yiga mu wa gatatu primaire cyangwa mu wa kane mubwiye ngo araza kumugura joriji tayari joriji yuzura deri ibyo none yimubwira twese twanarira generally ati kubona jimfashe mu shoshe ko ndavuze ngo uratugiye muri nuza hotel of hotel sinzi nuza hari kuri president w'uyoya tukiri abana sinzi aho twakiriye nyene cyo gihe twaravuze ngo mugato gatamana kanyero size gucyanya abantu bararyoherwa n'amara bari batwibaza kuduha twebwe ntiyashikira kuri twebwe ishira ku muntu yaba yadutwaye ariko rero ahantu nibuka yuko mera twaronse menshi ya mbere umva hari abantu batandukanye urazi ko Novotel igiharawe kimeze neza haba ari abanyamahanga turakwita turaryohewe rero hariyo utunuze twatambisha udukono akanyarusizi kera hari umwe twadudepoza tukaca tugira intuze tugakata wacha ibazana ibya bintu byo kuzana akantu kugira ngo bashiremo hari abantu bambaye amabubu ba West African abazungu kazura mu mashini mu mashini ati niyo karwani biki mugara kenga chakashita amahera se twapataniye yaje kuruhanda turakurikirana rero muri yadutwaye aja kugirisha inama nawe bari bajejwe kugira natwe inama tigaya kabindi gamba kamerika nka turabana harafungura tagiye nawe turaba yamara vuba yarimwe muyobore bavuganye naje nyine kuri bari buko badushimira ukiye kwitwati byari mu bantu barabikunda ti rero turabona yuko akagahuzu twambara n'iki uzobwira abavyeyi ngo dukotize ni turashobora ati abavyeyi ngo muzore kuza amakotize twebwe twaranye bigiye bina mera zova mu tuzokiyambika twebwe birakunda byashoboka kabisa ya nivyo nyene ya hari igisara kimaze gushikira kuri bana abantu bose igisara kimaze kunshikira navuga yuko tagisanga kirashikira uretse yuko ushobora gusanga kufa imizima yacu ndabona yuko usanga kenshi ariko banota hari abantu batabizi hari abantu bapfa kuvuza bakagenda bituma donc batumaje bishira ku manota rero rero fois usanga uri mu rubanza rw'umuntu ugasanga taswe ziri kuri noti imwe hama ugasanga urete hafi donc hatariho muri ico gihe ucuga mu mazi akari ko bose baca bakura ni kuvuga n'abavuzi baca bahagarara ubwo wishe umuziki bose nijyari bigeze uvuga ati abantu vraiment ibintu bakora sivyo n'urubanza rwa yari nk'agapari kacu nk'ishuri ya ibyo tubireke kabiramaze gushika amwe uvuga ati abantu kuri baradekone hari igihe swat bo badekora cyangwa naje nk'abadekonera ugasanga nk'ubu ubonye ashaka hotel ndayivuye ko sanga ndaduze nko hejuru cyane ndabashurira ndetse nangura kwiyakizana cyane ese twavuga gute arakara umushef wandarankarira cyane kuvuga yuko icyo ni gisarane ushobora gushika mu manza z'abantu mugabo rero icensi yaje cyo usanga abantu batabyumva oya habari abantu bavyo ntushobora kubura mu rubanza umuntu afite n'akantu na gato yako kuririmba kuvuga yuko iyo abizi iyo arimo umuntu ashobora kumva ati bajya bavuga naho ataca bivuga cyangwa agira ikimugabo ubiza kusumva bishitse mu kanwa amakomonte ari negative ngo gifata za komonte usanga baravuga ati bu nyene amagaba turayazi abantu turayakunda abantu bazavuga ati bu abantu nibibamba kuza kanje isanga cyane kunshikira je muri mikoro rero ukari kwisafiri Safiri Beach rero hari kura yari rayiti turagenda rero twafatanya n'akanoti gakuye tuzana nama instrument haje kubita ibyo bitari ikindi gitwa bwaronye amantuze ya Jackson Africa Capital mu Bushinwa ikibutse ubugije ni igiti niyo arashobora kubiza muri station sitade kumva baya bayisilamu baratwihureza ndaririmba baraturabuku muga mu nyuma eba bose ni bu kumbe bayisara bishakira ikishakira ryo abakobwa bacu batamba ariko twari kumwe twatangura kuririmba ava yuko abakobwa baza gutamba
Abisilamu bajye bantuze bajye ba Kura yibona kuri bantuze Bayisa n'abantuze n'abasamiya saga rero bose ni bubu ndavuga ati je kuva naririmba umunsi rero akorera igisira muga mu nyuma rero turashusha n'indirimbo tuje mu mudiho w'amayaya twari mu mudiho w'intuze yanavuga umudiho hari umudiho bita umudiho nyene mu Burundi tuje mu mayaya mbona barahagurutse baratamba n'abakobwa baraza baratamba ahantu umutsibo baratsiba barakoma iduru ujya mu shefu aravuga ati mu mijyambere mbonye umuntu nakaranga ushobora kuryohera abaswahili gucyaye muri ico gihe vraiment abatwara bose no mashimeshe abaswahili iki cyo tuvuze n'ingoma biraryoha muga bwa mbere twatangwa ari bu hamwe mbwa nanda bashimira kabisa bagacyane n'ibindi bintu bakunda gushika mu kamera ana ikaburi nyene rimeze ana ko kujya haba ari izuba ryinshi niko no munsi urikure abamwe ngo rikorera kayanga rero iyo turiko turavuze nk'uma njya muri freestyle bakara muri jama fest cyangwa iyo tugiye ayibwira ko ari ibyo twari mu mutwe ugasanga mu masikati ayo twibaza tumanza sanga kajambe cyangwa twagiye itegetse kanaka ugasanga hari hatoni ukubisa ku mutwe mu masikati ku mutwe kanya gatoya ugasanga kuri stade rero muza kumva hari muza hariya n'abarakasa barimo ari igihe bari dusigaye jiji ukashobora buje gutwenga kandi benshi ndabamenya ibanga n'amaguru cyangwa ibintu byinshi ari kuba ku mutwe rero byakaburimbi ntabwo ikorera no zibiri uri filime kandi myaka baritsa muri ko muravuga rero ngo baramukura ngo reka cyangwa gusa shaka kuvuga iki kuri katedrali ku rugendo rwa patiri agaca ngaha kuri amazi y'amapafi ngira ngo patiri nabo batambuka agaca kuri ahume baramuya gasinzo muhe gaca mu ndirimbo zijanye n'urwo rubanza mugatambuka mukagirane mugabo kubera nyine nibanga hajya karanga rero bishinga nibanga kurya wumva inka je nuvuga ni nka patriotisme neza kuko d'abord twe tubikora ntiduhembwa sibyo ariko n'abandi bakora ibikorwa dufata igihugu bo barahembwa no kweza ariko ntiduhembwa gusa no kubikora rero kaca biyumvira rero nk'ubu icyo ni kimwe muragiye nk'iburayi ahantu hari neje cyangwa ahantu hakanye kubera kakaranga muba oblige yo kugira muba oblige yo kuma muri no kuvuga muri birenge bisa tabira tumwambaye n'iki harakanye uraguhera urakanye navyo kwambara ikoti n'iki uguma kwa kunyine cyo imbere ya mbere kuri dedo shakujana chini kwa fundi nyine hari igihe ugenda urajya muri ko muravuze ngo muri ku mutwe cyane iki sanga usya ku uranzika nsinga z'abantu bagiye ukacungerera kubiri kuduzemo ariko isiriki muri kwitira ngo muri gahunda ukaza mu gahunda agahura n'igikwasi ukazibona ariko asonga ya dekoro dekoro cyangwa murayumba cupa manu amurongoze bubu bese ayibaza ngo wajyana nje bazi kumba ari ikintu cyabaye hajya n'utuntu twishi yatari mbwa kimwe mu kintu nifuza kumva ndifuza kumva ijwi ry'umuntu ndifuza kumva ijwi ry'umuntu ndifuza kumva ijwi ry'umuntu cyumve neza Nyaruka
bikunda iby'iwacu kubera yuko amagaba one of the best team ndabisubiyemo kandi kubera yuko ugerageje ukaba ibyo bakora birabereye igisho kandi biraryoshe gusapotinga tubishyigikire rwose kubera yuko ndababona mu myaka iza baza kudushyigikira mu ma competition state muri Europe Amerika hose kuko tutabikoze twebwe abanyamahanga tuzosanga babikoze kandi babikunze ko turusha twebwe sibyo mugabo ndifuza kumenya reka tugaruke ku byabaye mu February turabonye bya trendinze birazungurutse hose yuko magaba yahagaritse mu kigo cy'amezi 6 kubera amakosa ya naya bamwe twaribagiye ibibazo byinshi mwavugije ingoma mwambaye amakostume muri class bamwe tukibaza ati peut-être ni kwa kundi kuvuga ati reka tujane nibi mugabo turifuza kumenya ikintu cyo kwiyumvira uvuze ingoma mwambaye ikoti cyaje gute kubera iki mwafashije decision nibaza n'igendo cya mbere mukoze kandi turashaka yuko mubishira abona kubwira wa muntu akadukurikira amenye ati kosa ryavuye kuri niki impamvu bavyumviriye ni umwanya n'igwa bo nakuze cyane bose ahubwo mbere ko nje no gurisha ubundi ahubwo twatangwe turamukanya gutya sibyo kugira abantu bavyumve ntabwo bafatana n'ibiki aze ntacoro cyo gutabaho batipo magaba bagize ikinicyo ya ndamuziye turi mu nkuru nibisanzwe nayo ibintu ya no kuvuga ya agacamo k'abagenzi hama akwicara cha stream agwende n'ikoje ku kabaje ni guserekirinde hama twihana kimwe muri kushira naho biramukorera cyigito ko parasi kuvuga umanza ni bwo wacu eri kuja soma ya ni no gutegura urubanza rero ubu yatubwira ati jewe ibyo saka ofisi hama turamubaza ati none tuzakuza sakapineti hama je nashimye yuko ariko tubwiye nashimye yuko umukwambara couture inaba mbeshe zohiniza inaba nibagiye bazohiniza icyo cyo nibuka kujya mu bwami bitari twakora twari mu kugira amakoti y'iki arabira iranaba kandi turabikora gusa rero byageze gutyo tugiye kugenda n'inshi urubanza arabikunze kwambara costume arazizana azirondera ariko arakujya ariko rero igitangaje savez tout le monde avec les réseaux sociaux donc ça chaque fois journaliste donc ça dit aramatuse ngo arahemba rero ucurundira ikintu ukora kugira ngo abantu bite iyo nkuru idasanzwe icyo kintu gitangaje abantu babikurikire bagukurikiranye iri kintu kigoye ari nacyo ngira nkibure ko abantu benshi mukora umwe kabose iyo ngorane hari nawe kujya mu gutora amakosa ya Kristo hamwe n'ibindi n'uwo twese namubwiye bashobora gusanga umuntu yasuye indirimbo yose ishyiramo amahera aho ugasanga iri kumureka umutima umuntu ayivugije ikaye mu kabati hageze igisambu ariko agize ingorane ukaca mushaka kumenyekanisha ati ingorane byari mu byiza byiwe n'umubyerekana kumbe icyo n'ikindi kintu sinzi yuko nicyo gituma navuze ibintu bya ntuzenya by'amarezo sosiyo kuvuga ati uyu muntu journaliste no musi kuja kuri konti wese birashoboka ashobora kwita iyindi zina akoresha ibintu bitari zo mu Burundi agakora ikintu ugasanga nashatse kwigerageza akabikora rero icyo dutangaje ngaha ni uko hari ibikorwa byinshi tumaze gukora abashoboranisite bamwe dufashe ibikorwa mu imenyekanisha ariko ntacyo bagira ariko tumaze gushobora iyo ngorane ntibanerekanye n'igihe twavugije twambaye umutaba ntacyo berekanye mugabo bashimye kwerekana twambaye amakositimu bo twebwe ntitugwa muza mu byacika bamushyiriye mu bakibanazi yuko twagarutse turavuze twambaye kandi hari ibimenyesha amakuru bitandukanye mugabo ntibyigeze je ndibuka ikinyamakuru kimumbare ndakivuga ije cagarutse kirabeshuze imbere magazi wararugenda bashimye cyane rwose ko kuri Twitter yiwe yaravuze ati abandi bari ngaho barizi mu nyuma baravugije bambaye gucyari yarimu shinhanza nyine zirezire ikimundo ni kuvuga tutangura kuronka amasutien hirya no hino rero no kuvuga ni nk'aksiga twe nta gisiri ngo dushaka nta na gato ntidushushe oya ntidushushe kwe kubita kw'inama nziza n'ikindi hari ibikorwa n'ibidakoreka turabizi gusa sida yashitse ni aksiga kugira mu modoka ushobora guhura n'umurongo ukagomana cyangwa itari kugira
cyangwa bakagusopa mu mufuko bakakubita biteguye nk'ibyo nyine rero duhumuriza abantu bijya byabaye bityo twarira kibi ibyo twakoze baratekereje barazi ko ari benshi batwandikira ibintu byagenze gute babanje kwanza kutuvuga kuvuga ibintu by'iwacu twese twaje twishyura bavuga tuti muno mwanya gusa tuvuga kujya mwashimye kuvuga ibya mbere ibyo ntari aya makuru ya mbere twababwiye mu nyandiko numva twitekereza w'ingoma twabonye kumeze itandatu umwe ashima abakora agenda iyo siporo idutunze twebwe kumaza kuna football n'iki irahagarara twongera ariko aravuga ngo tukaribwa ariko tuvuga tuti bisa reka twinjire rero mukurangiza neza ikiyago cacu. Yes, mukurangiza neza kino kiyago cacu ndibaza yuko namenye byinshi kandi nize byinshi ndetse numvise tumafise vibe iteye ubwoba. Mugabo ndifuza kumenya umukozo fest tuguma tuje muri edition ya kabiri turifuza kumenya nicaye muduteguriye gitandukanye na edition ya mbere canke twitege iki gishasha. Murakoze cyane ni kuvuga twamaze dufise igishasha tuzana mu mukozo shaka imenyere mu kirundi ariko tuza twabiryoheye ukundi kugira ngo babona akanovera kuvuga umukozi inturire y'abanyakaranga kujya babandi bakora ibijanye no gutwenza kofanya gospel bajyamo natwe abanyakaranga twaragiye hamwe turagira inturire yacu duhuza ni umukozo fest hama ikidasanzwe ari imigwi ibiri yiyongereyemo yajemo kandi ubu bari mu myiteguro idasanzwe. Ikindi nacyo navuga cyiyongere kidasanzwe ni ku bakunzi bakaranga natwe ubwa mbere binjira ku 10,000 ariko bakobo inoti yarabemereye yuko umunani bashobora kwinjira. Hama ikindi nacyo ni uko kidasanzwe navuga kizoba gihari ni uko hari indirimbo navuga ngo ari mumenyereye mwe tuvuga ko karanga ko atera bari bamenyereye yuko ari ama club traditionnel imigwi ndangakaranga ari imbibi by'ikirundi ariko no munsi hari abasani ariko arasura ikirundi uwo munsi muzobabona muzotangara abonye Runtown DJs n'amagare ariko arakubita muzotangara abantu baguraye nyuzenya ni deuxième de file Ego gloire bakubitanye indirimbo y'ikirundi gyoshe cyane gose ryohowe hari indirimbo n'abandi basani benshi banze kugira no kuvuga iki bariko baratahura bariko barabona agaciro kakaranga k'igihugu cabo vukamo rero ni ibintu bidasanzwe novuga yuko bizohora mu munsi tutabonye mu mwaka ureze kandi bizoba biryoshe. Ikindi naco mumbaje umukozo vrema umukozi muravuga muka kugira hari abantu batuma biba bikoreka hariho Jimbere hariho Kazuza FM hariho ibinyamakuru bitandukanye byinshi cyane bose hariho Bravo Direct tushimire nayo nyene ya Muste kadushimire na Bakubu Inoti dushimire dukuze microfinance dushimire Smart Print dushimire Solisi dushimire World Beach dushimire Buja Event nayo nyene turashobora kuzokorana imana ibishatse ko nabo nyene baravuze ko ashobora kudushigikira reka ko muduha kanya dushimire n'abandi bose harimo na Volcano reka dushimire na Leta y'u Burundi duhaye kandi kaduha naho dukorera navyo bitunganiriza Jiva Sanganiye Didi wita Didier Kicaja reka dushimire ba Richard hose batwumva ni ukuvuga umukozi kugira mu ubone ubaye kujyanye hariyo n'ibyo biganza by'abo bantu n'ibinyamakuru byose murazi ntituvuga ngo tubamara ariko ni ukuri vraiment aho tavugiye ngaha ntaje mu rwanga rw'amahoro y'amahoro gusa twebwira tubamagaba kugira umukozi utera imbere ni kwera mwebwe mugani twere gushimira imigitso turi kumwe inatana big up cyane gose ihunja abagunyabanga inahemuka bene ntari nako na western zo birimo dushimire navuze abagunyabanga mbega amagabo n'inje gavuye n'amagaba nayo nyine haro n'abanyamideli bazoba bahari n'abaririmbyi ariko baravyitegurira no kuri vraiment turavuze merci beaucoup n'aba DJs bose ntacyo twokora tari kubona mwingi turizeye ko umukozi w'umwaka tuzose bizoba ryari sinzi ko mutubwira amasaha kugira byose bimenyere muri hangout bitangura kare no kuvuga tugira dimanche mukiva mu misa murashaka kuyicisha ushaka kuvuga ngo mutashe ngo mukitse mu mushoje cyane hazwa ari cyo gufungura hazwa ari cyo kunywa kandi bizotangura 13 ushaka kuzana n'abagenzi ushaka kwizana ushaka kuzana n'umuryango ikibanza zokoramo ni messe des offices cyakira amakategori cyagutse kandi vraiment bizo bimeze neza cyane gose ikindi naco kwinjira n'amafaranga 10,000 gusa ariko ushaka koroherwa cyane cyangwa ni banki y'inoti hazwa ari 8 gusa ushaka kugira ubu ushaka kuzubigira ujya munsi ariko harimo korohereza ikindi naco novuga kitari ntogenda ntavuze
nuko uwo munsi hazoba hari umuziki w'akanovera udasanzwe umuziki udasanzwe vraiment je bantu b'Imana kuziba kwanyibaza ko ari uruhombo rwanyu ariko kuza kwanyu muzoba mwize muzoba muryohewe muzotwara ibiri ejo karibu cyane kandi santori bagiye kuvuga kari special nuko azana amambulance sigura ko umuntu azogira ikibazo ngo akari umuntu ashobora kuba kwiye mu bitaro umunsi nyene akayoba yanyoye nyinshi kwiye mu bitaro umunsi nyene ari ambulance direct umva ni ibintu donc bizoba biteguye neza kabisa. Hari amafoto amaze imisi akarazunguruka festival ikibera mu Buganda yitwa Nyingi Fest. Tubona abakobwa bavutse warabonye na Rosa ngo narazibonye mu nzego zijya foto urazibonye. Haragiye abantu bagiye guserukira Burundi mu Buganda. Kino kiri serious. Sivyo? Le fait yuko moye le fait yuko ashana nyege kandi kino le fait yuko moye namwe ndibaza yuko murashobora kutubwira ijya groupe yagiye hariya yaje guserukira Burundi. Byarashitse nka maybe nk'amagaba asanzwe dusanzwe tuzi ko muri hejuru gato mukababwira ati kino kintu muri ko murakora sico cyane namwe mwabirabishije amaso muri kabusha ngo yana shima kivuga gitoye twazibonye hari byemeze gutembera cyane nabonye ibintu yari yaryoshye cyane yewe sino jinja cyane abantu bari bari sinabibona yaravuga ikigoma anezerewe ibere Imana yari yamutije yaramuhaye ibere kabisa ego bo aravuza aranezerwa arijyamika ku ifunguro rero jewe ku bwanje nta byinshi nobivugaho kimwe gusa nuvuga ko wabaye umunezero kuri we ko yumvise ingoma z'ikirundi ziko ziravuga je niyo sasa nabihawe ku buryo batamenya batanga imirisho ku mukobwa bagize je nibaza ko hajyanye n'ubakora ikosa gutanga imirisho kugira ngo je kuvuza yaja gutamba ku ruhande n'iryo rigasohoka uko arisohoye kw'ingoma rumva umva nshuti yanjye ndavuze arisohoye ruguru yashari ryamika ku ngoma nibaza yuko kijyanye bararyohewe cyane bararenza bosaba yuko boza bararaba bakaraba batitura akazi kacu kabisa. kiri naco kuri cyo oye nibaza yuko usanzwe mu mico y'ikirundi nta mukobwa yemerewe kuvuza umukobwa yemerewe kuvuza ingoma meme no kubikora kumva mu nzego byemewe nibaza yuko ikintu bagiye bavuza ibingoma aho bari usabira imbabazi iki kuko bavuga ni si bwa mbere ubwo mu muco w'ikirundi no niyo bijya nabyo nkunze yabonetse niyo ataboneka uba kujya yabakosa Kabisa. iyo nawe nayibonye ibyo nuko ndabyumva musubira inyiganyiga mu muru inyiganyiga Mu Buganda. ni mu Buganda kwigegeza ngira aho cyo ntawe ikintu je nibaza iryo kosa ni kuri bagira bati mukora bazi ibyo bakora singa bajya bandi ko bari mu byo kuryoherwa utazi bobo nta n'imico y'ikintu babazi bajya kuryoha bacanye ntabashaka ko ibintazi ku mujyi wacu ariko bajya batangura inere je sino bapirato iki kosa ryarahabaye gusaba ikigongwe kuko abaturongoye n'abavyeyi bagasaba ikigongwe kuko kosa ryarabaye kandi ryaragaragaye nubwo atama kamera ari kwifata cyangwa amafoto aboneke ibinamenyekana kiba cyarabaye je ngo kugira ngo Kabisa. Hari amavideo y'iwanyu akunda gutrendinga muri ko muravuze ngoma kaya kantu gaje akunda gukavuza kajyanye biba bisaba yuko turi kugira ngo kumve neza turi haku turi mu ko nkunda kavuje ndi umwe sinzi fasha kugira basikomeza ntacyo neza cyane ni bon okay sorry gatoya tubwire
donc igerageze igituma cyo turagira gucyane abatuze kubera dufise impuzu nka zitatu tugira ngo teme zitatu reka tugire muri cyo tugira ko twayikira sha abazobibona nibaze bamwe turatituye umuco barubwira tubacishirize ko ntabwo mazi hafi iwacu ntihagira abifata yego tubaye turisabira ngo yazi ariko yes reka tubashimire cyane ubu badukurikiranye sinzi ko babibonye nayo ndi kumwe n'amagaba twumva amagaba bafite indirimbo nyinshi zitandukanye ushobora kuja kuri account yawe ya YouTube kandika amagaba group ni group amagaba naho kwandika amagaba yeah ura subscribe kuri account yabo ndibaza ko wungutse byinshi ndibaza ko wize byinshi ndibaza ko baryohewe ndibaza ko wumvise ukuntu umuziki wacu uryoshye uko uvugije zino instrument bafise biraryoshe kumva kandi birabereye n'ijisho kurawe so ndabashimire cyane mwese mwashoboye kwitaba invitation wanje mwakoze cyane bose kabisa murafise akantu kari ku mutima mushaka gushikiriza ko dukurikirana akantu muvuga ati kano kamwe twogasubirana bo twebwe gushima kuba abantu nyine bari barakunda akaranga tubashimira dutumira mu manza zitandukanye uriko muraha agaciro cyane gusa akaranga dusigaye tubona ata festival nimwe iburamo mu ndangakaranga ata festivité nimwe iburamo mu ndangakaranga nicerekana yuko abantu bari kumujya vraiment turabibashimiye hamico twosaba naho nuko byinshi twosura n'ubundi kwatumira mu kozo festival itariki 16 z'ukwicumi kuri Mercedes office ntimuze musibe bwanjye abanyakaranga tubategura ibintu byinshi amagaba gusa no kuri vraiment imigosi ndangakaranga yahagurutse kugira iki kugira ngo teragateke namwe rero muze mudutera agateka hari indirimbo za kera zakunzwe ndakaranga nakaye karirimbo mukunda kuririmba bishitse ka kera kakunzwe n'abantu cyangwa yindi hado karimba nzu y'ubunye Emo Blaza yego akaribo ka kera se tudatwiye yaito mashup ugafata nyene beat imwe mukavanga n'indirimbo nyinshi kujya baririmba kujya bagira abantu basekira nka mixtape na mixtape nyene ugatekira bakabifata yo nabyo mu mukozi karibu twakoranye naratangiye karibu sha uzosiba kabos niyo azoba yibereye ibyo cyo gushigikira amagaba trop ndagushimire cyane wowe dukurikiranye du début à la fin ndakubwira ati merci beaucoup target ni imwe ni ugushigikira akaranga kiwacu tugakunda tugakundisha n'abandi urazi rero miso hangout kugira ihere neza sivyo hajya hangout mu kirundi cyiza twita hangout urimo no gusohoka ngene n'abantu mugatera inkuru mu kirundi gutera ico jambo gutera ico jambo foke ndabiyimba foke hangout ndayikore mu ndayina
si bwana nongere yawe duhere kuri rya kamera hari siko hama tugira uku cha tugira gatatu pa tuvuga henga Shama dutunga rero ukaranga niturashe. Niwe ariko we. tugira gutya rero tugira gatatu 1 2 3 pop hangout cha tuza kuri kamera yo hagati gatatu ngene pop hangout cha tuza kuri kamera yari pop hangout tugira pizza